Abenegihugu bo ku mutumba wa Tengagahwama basabwa kugira umutima umwe bagafashanya bakanashigikirana ngo kuko nibaja mu byo kujyana ataterambere bazopfa bashitseko. Ako nakamo batewe n'abaramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva kuri uyu wa 16 Ruhuma aho yari yaramutse atanguza icese ibikorwa byo gukora ibarabara byo kuri uwo mutumba. Iryo naryo rikaba rizotuma haba imigenderanire n'abenegihugu bo ku mutumba Gasenyi nabo muri komine Mubimbi. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe kuri uwo mutumba wa Tengagahwama, aho turiko turabona ibikorwa vyiza biriko biraharangurirwa, abarongoye umutumba babigiye imbere, ibikorwa vy'iterambere benshi bifuza ariko bikabananira, ariko uyu munsi kuri umutumba bikaboneka nk'ibibaye kandi tubinezererewe cyane. Uno munsi rero twaje kubashigikira kugira ngo twongere tubatere intege, mugire umutima umwe, mugire gufashanya, mugire gushigikirana. Hari imitumba myinshi harimwo yo muri Mutimbuzi tushishikara kumvamwo injyane zitandukanye. Ivy'iwanyu turabifuriza kubigira indahiro, kuko muri kumwe mwese n'ivyo mwifuza muzobishikako. Ariko nimwaja mu byo kujyana, nimwaja mu byo gusotorana, nta terambere muzopfa mushitseko. Rero tubifuriza kuba umwe kugira ngo mushobore gushikira iterambere mwifuza. Mwavuze ikibazo c'amazi n'amatara biriko birabagora, tuzobashigikira. Tubamenyeshe ko nkuko vyamenyeshejwe n'uburongoye umutumba Dieudonné Hakizimana, ivyo bikorwa ngo bizotwara uburyo bushika ku miliyoni 25 z'amafaranga y'amarundi. Ubu ngo bakaba batanguye ivyo bikorwa bamaze kwegeranya ayashika ku miliyoni 20. Iradiyo televiziyo RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.